Mugabo rero agahaze murabona ko twashikirije cyane wajasukira ubushikiranganje bw'ubudandaji no kuri baratwibagiye barafashe ingingo twege twavuze tuti mwabona ko twakoresheje n'akantu kuko bafasha abana babiri barabatandukanye umwe baramukundwa akaza undi nawe baramukumira ni kuvuga abana babiri ni kuvuga umukate n'icayi ubu no munsi baretse umwana umwe ari wo witwa icayi ko ari wabaho ngo isukari nikoresha abo bantu bene donc ni abene gihugu abo bantu bica donc bateka icayi abo donc ibintu nk'ivyo mugabe bibagira yuko icayi gishobora kubaho mukate utahari uko biri kose icayi nushaka kukinga udakoresheje igitumbura canke capati canke umukate kandi baza twebaza kutwibagira twebwe ntituri ama industry akomeye turi aba moyenne turi abantu batoya tukoresha inkwi none wewe uci uvuga ngo abo bantu ngo nimuje kwimporta ubwo bushobozi twobukura hehe iburanjeri yo mu Kirundo yoshobora ayo mafaranga yo yakura kugira ngo aje kwimporta isukari tico dusaba leta mushikanganje ubudandaje nukuri natugirira ikigongo adukure mu vyaha kuko no munsi turi mu vyaha birenze uno munsi twumvise isukari ko bayitanze urabonda chef de quartier chef de zone ujya bayihaye uno munsi umufuko w'isukari ukura ku 435 kandi none mwibaze namwe ikibazo none umunsi imikate mufungura iva ko atasukari twebwe tukora imikate nta sukari twe tuja ko importa tuyikura hanyene ni kuvuga nije yene yabene gihugu tugura kwere tugira tuti nibadufashe batukure mu ibibazo hama ikindi naco ntibagiye noshikiriza twateye akamo OBR uno munsi twebwe amaburanje turi abantu batoye uhura n'abantu bitwa ngo badeclara abo badeclara ibiharuro bagira nta n'ivyuzi nk'ubu turakeneye ko baduha amatongo batwereke ati abakora amaburanjeri ngaha ahantu mu bugaragwa ni haniniya nimutera ibiti nitutabitera bacha badufatira ingingo ngo uno munsi nene bavuga ati inkwi zirahagaze bizoca bigenda gute mu gace katubarangire uyu munsi tubarangira urupangu rushasha ruri muri quartier Katunguri iruhande ya Carama kabarungana na are zinini n'inzu kandi rufise dokima zose urupangu rurimo inzu ifise 3 chambre na salon nini nziza cyane ikagira douche na toilette mu nzu hakiyongera ko bariza nziza cyane parking na annexe zibiri amatara n'amazi byose nta kibazo ikindi rero hari ikibanza kitari gito gisigaye cyo kubakamwo kandi ibarabararira hashika neza cyane hano hantu rero hakeneye 20 miliyoni y'amarundi yonyene ariko abari kure ntibayaga karibu cyane ntutunaniranwa abantu twese atawuvuyemo turafungura kandi tukanywa nubwo kunwa bitobi vya misi yose gufungura vyo ni vya misi yose mu kibana aho tubaye ni gake cyane tutoronka ibifungurwa bikomoka mu ifarini nk'umukati bitumbura n'ibindi kandi ivyo byose bigakorerwa mu gihugu cacu mbega bato n'abakuru twuba twigera twibaza ingene ivyo biboneka kuva leta ifashe ingingo yo guhagarika ikoreshwa ry'amasashe mu Burundi abakora imikate n'ibitumbura bo bace babigenza gute mbega ko hari igisukari kena abakora imikate n'ibitumbura baca babigenza gute ko bitigera bibura abitunganiriza migambi les entrepreneurs mu rurimi rw'igifaransa bafise amaburanjira akorera hatandukanye mu Burundi bari baramutse bakorana mu nyubako ya Royal Palace Bujumbura mbega uguhura kwabo intumbero yari yihe twaramutse tugira inama ya bose iyo nama yari yo kugira ngo turimburire hamwe ibyo akazi kacu dusanzwe dukora kamisi yose ni kuvuga akazi k'abakora imikate artisanal aba bantu bato uko aho bisanzwe bigeze aho tubona ishirahamwe rigeze mu by'ukuri ngira mwavyumvise ishirahamwe turashima Imana aho rigeze kuko ishirahamwe ryavutse mu 2018 igihe Reta yafata ingingo yo gukora amashashi mu Burundi ico gihe twace tuja hamwe turagenda mu bushikiranganje bubijejwe bw'ibidukikije turavuga tuti none ko mufashe ingingo mutiyumviriye ku bantu bato ko subiye inyuma ishirahamwe ryacu niyo ryasubiriye ibintu bito mwari musanzwe muzi ko mu Burundi byari bifasha abantu kugira ngo bashobore kubaho murazi yuko ibijumba nivyo abantu bafungura kugira bakutse ikivi murazi ko imikembe niyo abantu bafungura kugira ngo bashobore gukutsa ikivi murazi ko n'ibigori abantu ibigori byo ni na saison vyerera igihe murazi ko ibyo abantu bashobora gufungura kugira ngo bashobore kuronka ingufu kugira ngo bashobore gukora ivyo byose urabizi yuko nta bikihari ibijumbo birazimvye iyo mikembe yo yaribagiranwe ibigori navyo leta yo nyene yaravuze ati ntage umuntu asaba kotsa ibigori
rero mwiyumvira ko abantu batoya bacosha babaho gute baca bafungura ya mikate yacu kandi mwibuke yuko imikate yacu ni mitoya ni y'abantu bato bato ukati wacu bagurisha 1,500 aho onye iyo utekeye mwishashe bituma uwo mukate woroha ugashaka kugura akavuka ka desi ugafungura ukabaho. Twaragiye muri environment turababwira ati dukuri ibintu ntibishoboka ni murabe twe turamaburangeri menshi mu Burundi turarenga hafi amaburangeri 300 nta burangeri nimwe idafise abakozi 200 n'aba bantu bose nimwatwugarira umva tuzoca tubaho gute. Ico gihe Reta kirafata ingingo ravuga bati reka duhe isoko umuntu azora akorera ishashe biodegradable ishashe ni kuvuga ibora baramuduronsa kuva 2018 gushika no munsi mugabo nyamuntu nawe iyo shashi ntayo yakoze kumbure niyo shashi kogwamwe ivyo bintu bizimvye biba ari ibintu bizimvye nibaza ko vyo byaramusovye bikamugora. Murabona ko amashashi yagumye abari menshi agumaza mukazibona tanto badufashe murazi nk'Igitega barafunza abantu bose bakora amaburangeri barabaca amande ngayi Bujumbura amande yirirwa yaciwe ugasanga igipolisi kiguma kitembera ukiyumvirana n'aba bantu bari bakwiye kuja gucunga umutekano bagakora akazi kandi none bako baradufata. Twaciye dusubira inyuma rero tuvuga tuti turasubira muri environnement turababwira ati none twebwe tubeho gute ngwaje dusanga mu mategeko basizeho hari ico bita shashe industry kuvuga ishashe ifise logo ifise ikigiye gukora baca barashiraho mu Burundi burya hari abantu bajejwe kurosikra ivyo bintu donc amashashe ibi plastique babirosikra bakacagenda kubihinguramwe ibindi bintu cavuga ati rero mushoye kugenda kumvikana bajya abantu bakashaka kurosikra ishashe yanyu kabashashe industry tasha kuborohereza mugashaka gukora. Rero no munsi reka arakanyamuneza ngira mwana bibonye iyo shashe yo kugira ngo dushobore kubandanya ubuzima bubandanya kuko murumva neza turabantu twe ujya dufitiye akamaro igihugu. Abo bantu bose bato bato usibye ngira abo bakuru nibo bashaka kuja kugura umukate muri cafe guma bawutekera mu gipapuro na uguguye 6,000 mbwa twe mikate yacu ngira aho mutembera hose 1,500 300 2000 francs uraronka umukate ubuzima bukabandanya. Rero mu byo twashoboye kuganira ko ico kibazo cabaye ikibazo nkora mutima kandi urabona ko twebwe haciye nk'amezi 2 turongoye ishirahamwe ko twakoreye mu ngati warasanzwe ayirongoye muce twashoboye kuba tubona ko dushitse ko nico ikindi kibazo twaganire ko kandi nkora nkama twosaba na Reta mugabo ico cishashe mu by'ukuri umushikiranganje ajeje kubudukikije ndamushimiye cyane kubona yarumvise akamo kacu ibitugoye agashobora guha uruhusha abantu bashaka kudukorera ishashe yemewe ico bita shashe ndisi ni kuvuga no munsi vuba cyane nibaza ko mu kwezi kuza nta mupolisi azoba kigenda afata umuntu ngo yakoza amakosa kandi twako turagerageza kugwanira uburenganzira bwacu mugabo rero agahaze murabona ko twashikirije cyane wajasukira ubushikiranganje bw'ubudandaji no kuri baratwibagiye barafashe ingingo twebwe twavuze tuti mwabona ko twakoresheje n'akantu kuko bafasha abana babiri barabatandukanye umwe baramukundwa akaza undi nawe baramukumira ni kuvuga abana babiri ni kuvuga umukate n'icayi uno munsi baretse umwana umwe ari wo witwa icayi ko ari wabaho ngo isukari nikoresha abo bantu bene donc ni yabene gihugu abo bantu bicaye donc bateka icayi abo donc ibintu nk'ivyo mugabo bibagira yuko icayi gishobora kubaho umukate utahari uko biri kose icayi nushaka kukinga udakoresheje igitumbura canke capati canke umukate kandi baza twebaza kutwibagira twebwe ntituri ama industry akomeye turi aba moyenne turi abantu batoya tukoresha inkwi none wewe uci uvuga ngo abo bantu ngo nimuje kwimporta twe ubwo bushobozi twobukura hehe iburangeri yo mu Kirundo yoshobora ayo mafaranga yo yakura kugira ngo aje kwimporta isukari nimba twe ntavyo twoshobora twe rero tugira tuti ico dusaba Reta umushikanganje w'ubudandaje n'ukuri natugirira ikigongo adukure mu vyaha kuko no munsi turi mu vyaha birenze uno munsi twumvise isukari ko bayitanze urabonda chef de quartier chef de zone ujya bayihaye uno munsi umufuko w'isukari ukura ku 435 kandi none mwibaze namwe ikibazo none uno munsi imikate mufungura iva ko atasukari twebwe tukora imikate nta sukari twe kuja ko importa tuyikura hanyene ni kuvuga nije yene yabene gihugu tugura twere tugira tuti nibadufashe batukure mu ibi bibazo
kujya kuntu bayitanga nibatwiyumviriye shake ku ntara bahereze iburanjira imifuko 3 canke 2 kandi murabona ubu twe turunani kandi urunani murabona ko twatanze na baje ikindi cerekana ko ari umunwanyi wishira hamwe kandi umunwanyi wishira hamwe nawe kugira ngo bikunde tumuhiye baje tumwemange ateza kutwera ko afise nife kwari hana makori mu ikomine canke mu ntara kuya tumuhiye baje rero twe ubujya turazwi ahubwo byobana kaje ko kugira ngo leta ishwe kuronka makori vyoroshe nibadufashe rero muri kajya gasukari gake y'abaronka nukuri sosumo barabukuntu bo bigenza ahubwo je nagira nti mbega kugira bayiheshe bdekate ngo aje kudandaza bugiye bariduha twebwe kuko abantu burya tudandaza imikate ni twebwe nyene bateza gukora ku iyo sukari burya byari koroha kandi niza ko ijya mirongo yo kigabanuka kuko mukate warunzwe neza ni ushira mu cayi iba nkeya rero ico nico dusaba leta dushimitse n'ukuri itugirira ikigongwe kuko twe nta buryo dufise nabo duyo code d'importation netuzoyikoza iki nta mahera nta mamiliyoni dufise kuja kurizana ego nivyo mu bisanzwe abantu bajya mubona badandaza imikate ku parking ni naco ciyumviro twifuza kuko harimo abadutukisha harimo abantu n'ukuri usanga bakora imikate idashobotse kubera bajya bavandere mubona hajya ku parking bayereza imikate usanga basigirirwa marge nini ya donc inyungu ndende kandi usanga rero ujya muntu na wa producer biramugoye akaca kuramwe vyankenerwa bimwe nce gituma kenshi jya mikate mubona ku parking urabona niyo uguze ntumara umunsi cyangwa imisi 2 ucufa kubera yuko nukwije ibyangombwa kweco twashaka tugomba no gusaba meri ya Bujumbura wanashaka n'intara zose ahantu hari parking bo dufashe nko bakaduha ibibanza tukubaka ama stand ishira hamwe hama kayatubwira amaburanjiri yose abishoboye akashiraho abantu bashaka kudandaza twashaka gukora umukate mwiza nkijya mubona mu alimentation ico dusaba ahubwo nico twe tuko turagerageza gukora tuko turashaka gushiraho ikigo gitanga amahugurwa ku bantu b'amaburanjiri n'abantu bashaka gukora imikate mu Burundi kuko ubundi ho ibihugo turabifisa rero sente yaro BBN mu bisanzwe bateza kudufasha kugira ngo tushobe gukora mugabo urumva ariyo muri twebwe usanga tutazi n'ivyo arivyo uno musi rero twe twashatse gukora iyi nama kugira ngo twigire hamwe ibibazo dufise hamwe ibyo bibazo je tutangwa rero kuza turegera bijya bigo yaba BBN yaba sente ya twe twishikanye ni muze mutwereke uko dushobora gukora kugira natwe tube nk'ibindi bihugu ko sinzi ko muraje Tanzania mukate uteye imbere Kampala mukate uteye imbere kandi bose usanga bakoresha ayo mashashendi si nyene yemewe kandi ugasanga hariho ikigo hariho ihuriro ryabo bahuriramwo kugira ngo baze baragira amahugurwa kandi mwumvise yuko twanavuze yuko hariho urabona nk'amarevire menshi yava mu Buhindi turamaze kwegera bajya abantu bakora amarevire ubu baratwemereye yuko twarabandikiye baratwemereye ko barimo bimije kuza mu Burundi kandi twebwe tuzoba tubazanye nk'ishira hamwe kugira ngo batwigishe neza uko twategerezwa kurunga umukate nuko twoshobora kunguka rego no munsi hari n'igihe twoba tutariko turunguka kubera kutamenya hamwe twoja mu kumenya ugasanga tuko turunguka neza hama ikindi naco ntibagiye noshikiriza twateye akamo OBR uno munsi twebwe amaburanje turi abantu batoye uhura n'abantu bitwa ngo badeclara abo badeclara ibiharuro bagira nta n'ivyuzi twasavye cyane kandi dushimitse mu nama twavuze tuti OBN nitwigire uko yo tugirira ntuzenya natwe turonke tworihira ko forfait twete abanyamaburanje kujya bagize ama restaurant bagize ububare buranjira itizana izoriha amafaranga ye kugira ngo kamem irishira hamwe rifashe kwegeranya makori mu gihugu ga natwe tutera imbere uko no munsi ibintu turimwo uzobona umudeklara guharura ibintu nta n'ivyuzi wagenda kubaza ati buryo umuntu adeklara yari umuntu ateza afise chiffre d'affaires miliyoni 100 nayo muri twebwe hari batazigira usanga bakora ivyo bitumura bakora ivyo vyapati mugabo nk'ubu leta ishoye kubifata ikabigi Chai par exemple kavuga ati ubureri fani zogugwaya amahera twari kuriha twebwe agume muri izine hama oberije kuyatora byoshoboka akace kari kakagabanuka mugabo no munsi uzubona umuntu nawe wohura n'igisuma cambaye kajya gakace ka obere cyo kwiba nyene ukariha amafaranga ugasanga urageze kibazo uyu munsi kuba sanzwe bakora imikate bari mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye nabo muzobashikira gute kugira ngo baje muri iryo shirahamwe ryanyu uho akarusho kuri bo kazoba kaye
Akarusho karahari kuko ikintu kigiye gutuma tubashikira uno munsi tugiye kugira twagenda inama ku ntara nko par exemple Gitega duhamagara abakora IMIKATE Gitega duhamagara abajejwe intwaro tugiranira inama kugira ngo n'iryashashe bayibone ntibasubire gufunga abantu hama mu ico gihe ibibazo vyabo cyo dusiga dushizeho umuntu ashobora kuza arashikiriza ivyo bibazo vyabo ingozi uko nyene muyinga uko nyene nizana neza gushika mu kwa gatandatu ko ishirahamwe rizo ari ku igihugu cose kandi no musi dukuyikora inama murana ko tuyikoreye muri Royal Palace undi musi tuzoyikorera ingozi imuyinga kugira ngo dushoye gutera imbere kuko mumenye neza amaburanje turi benshi kandi dufise abakozi benshi numva ko ari ibihumbi hafi 10 usanga babayeho kubera twigwa amaburangeri hamaraba amabotike ibotike zo ziri mu Burundi zirarenga hafi ibihumbi 15 ugiye kuharura amabotike n'amalimentation abo si badandaza imikate twe dukoze kandi tubasigira kamarje nirumva twe tudakomeye hama dukora ibintu bifungura abantu uko biri kose urumva tutegereza kubandanya tugikomeza irishirahamwe hama na leta ibandaye dufata mu mugongo kubitugoye nko par exemple leta iravuga uti ibiti uteye igiti natera ibindi nk'ubu turakeneye ko baduha amatongo batwereke ati abakora amaburangeri ngaha ahantu mu bugaragwa ni haniniya nimutera ibiti nitutabitera bacha badufatira ingingo mbwa uno munsi nene bavuga ati inkwi zirahagaze bizoca bigenda gute bajya abantu bakora ibizuku ntibako baraza ngo batwegere batwigishe uko ikizuku gikora erega nibo bateza kuzana aba expert kuno bo dukorera amafuru akoreshwa ibizuku kugira nabo badandaza ibizuku byinshi kame bifoko twevuriwa mu Burundi umwe wese mu gisata arimwo avuga uti jewe reka ndagiteramire kugira ngo isho gitera imbere.